Bakunzi b'ikiganiro Kukivi ndabaramukije. Kugenekerezo rya mbere Rusama, Uburundi bwarifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi. Uwo munsi wahimbaje ku civugo ngo twijukire ibikorwa byo soko y'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu. Indongozi z'igihugu cacu zarifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Umukuru w'igihugu cacu akaba yari mu ntara ya Makamba, intara yatowe nk'iya mbere ifise imigambi y'iterambere iremereye muri kino kiringo, kandi kuva mu mwaka w'1982 bukaba ari ubwa mbere yakiriye ibirori nk'ivyo. Muri kino kiganiro tugaruka ku birori vyaranze uwo munsi mu gihugu cyose. Sangwa ikaze. Ku kibuga c'inkino c'Imakamba, ibirori vyaritabwe ku rugero rushimishije naho hari imvura nyinshi yagombigwe. Mu vyo bahumviye nuko mu gihugu cacu amashirahamwe yatangwe kugaragaza ko akeneye koroherezwa mu kazi, ari ishirahamwe ry'abikorera imizigo ku kivuko ca Bujumbura n'ishirahamwe ry'abigisha. Ibirori nyezina vyatanguye icese isaha 4. Umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi ari kumwe n'abaserukira abakozi n'abakoresha baciye buguruza defile, aho abakozi bose n'abahurikiye mu mashirahamwe atandukanye bakoze defile mu kanyamuneza ntangere. Mu badefiye hari mu kigega fonike, amabanki, OBR, abajejwe amagara y'abantu mu ntara n'abandi bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye. Brigade anticorruption tuzigiturire abana bakozi pangarte tubona bakomera amace cyane association muco mwiza abangira n'aborozi muramutse pro iterambere n'igitangaza ni komine ya mbere yatamwe kubaka inyubako y'igorofa. Iyi ni komine y'Amabanda, komine y'Amabanda oye, komine y'Amabanda ramba urabana beza cyane. Iyi ni regidezo iduha amazi n'amatara meza. Regidezo oye, regidezo ramba. La banque, la tradition de microcrédit aux pauvres économiquement actifs babura uburyo kuko bafise ubusa. Buramatari w'iyo ntara ya Makamba Gadi Niyukuri yarafashe ijambo, arakira abashitsi, arakengurukira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ko yiyumviriye ku ntara yiwe mu kuja kwifatanya n'abene gihugu bayo mu guhimbaza umunsi mukuru nk'uyu. Turongeye gushimira leta y'u Burundi ingene idahengeshanya mu kudufata mu mugongo mu migambi myinshi y'iterambere n'ibindi bikorwa bitandukanye. Kuri iyo mpamvu baciye bamushimira mu kumugabira inka n'inyana yayo. Kubw'ivyo rero turashimira abanyamakamba mw'izina ry'umuryango wacu wose ko mutugabiye inka, natwe turiyemeza uzobana tubashigikira mu vy'Imana izodushoboza byose. Mw'ijambo ryashikirijwe n'icegera c'ishirahamwe mpuzamasendika Kosibu, Celestin Savyimana yaramenyesheje ko ataterambere rishoboka atakumvikana kuri hagati y'abakozi n'abakoresha. Hejuru y'ivyo yagiye arasaba ko vyokorwa ku neza y'abakozi, yarashimye ko hari ibikorwa vyiza vyinshi vyakoretse ku neza y'abakozi nyene. Twagomba gushima ingingo zafashwe mu gisata c'indero mu guhasha abayobozi bamwe bagombye gukoresha ka mwana wa mama mu mugambi leta yarayihaye yo gukwiragiza abigisha aho bakenewe. Tuboneyeho n'akanya ko gusaba leta kw'ico gikorwa yo gitunganya mu ntumbero yo kugabaniriza urugendo abakozi. Muri ico gihe abigisha n'abavyeyi bahatorera koyoko.
kuko inyigisho zotegurwa neza kandi zigatangwa neza, imiryango ntitandukane, ubumenyi bw'abana bugatera imbere, mbere n'imyidogo ikagabanuka hagati y'abigisha n'abayobozi b'amashuri. Kosibu yarasavye leta ko yoca inkoni ngufi ku banyeshure bo muri kaminuza. Kuvyerekeye kaminuza y'Uburundi n'ishuri nderabigisha NS, dusavye leta y'Uburundi ko yoca inkoni ngufi nk'umuvyeyi ikarekura abanyeshuri bapfunzwe bagasubira ku ntebe y'ishuri n'abirukanywe nabo bakagaruka, hanyuma ico kibazo kijanye n'agafashanyo kikabandanya kiganirwa. Uwaserukiye abakoresha Selemani Bernard nawe nyene yarashimye ugusenyera ku mugozi umwe kwa bose. Ishirahamwe ry'abakoresha rirashima ingene ikorana na leta n'amashirahamwe y'abakozi kuko ingorane zose zitorerwa inyishu biciye mu mwumvikano ntangere. Inyungu za twese duhabwa n'amategeko zikubahirizwa. Twifuza ko inzira y'umwumvikano yokomezwa hariho hose mu kazi. Yarasavye ariko ko amashuri amwe n'ibigo vy'imyuga biriko birubakwa vyotunganywa neza. Ariko rero naho turiko turavuga ivyerekeye gukunda akazi, turazi ko imbere yo gukunda ari kubanza kukarondera kandi tukakaronka. Ntitwohishanya ko gakenye cyane cyane mu rwaruka rugeza amashuri. Niko haraheze imyaka 4 leta ishinze politike y'igihugu yo kugwiza akazi. Hakenewe ibyangombwa byinshi kugira ngo iyi politike ije mu ngiro. Uvyokorwa vuba na bwangu harakenewe ivyigwa binonosoye byo kwihweza no guharura akazi gashobora kuboneka mu minsi iri imbere mu bisata byose by'imirimo y'igihugu. Ni naho homenyekana amashure n'ivyigwa bikenewe mu gihugu. Ubu birashoboka ko hariho amashure yigisha ivyigwa bidakenewe. Abahejeje ayo mashure ntibaronka akazi. Ubwa kabiri, hari ibintu bimwe bimwe bizwi bitegerezwa gukorwa kugira ako kazi mu gihugu, kugira ako kazi kagwire mu gihugu. Bimwe ni ibi: guteza imbere ku rugero ruboneka amashuri y'imyuga inyuranye cyane cyane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kuko arico ubutunzi bw'igihugu buhagazeko. Niko imyuga yo kubaka, kubarira no kubaza irahari kandi ni myiza, ariko siyo yonyene ikwiye kwihariza amashuri menshi ariko arubakwa mu gihugu. Twibaza ko ico gikorwa tuzocisharira mu rwego rurimwo abaserukira leta, abikorera ivyabo n'amashirahamwe y'abakozi, kuko kituraba twese. Gukwiza umuyaga nkuba n'amazi mu gihugu cose no kumenya kuyashingura no kuyakoresha neza. Nta terambere rishoboka atamuyaga nkuba ukwiye mu gihugu. Amashure y'imyuga twavuze ntazotera imbere atamuyaga nkuba wo kwatsa amamashini ngo bikunde. Umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarashimye ko ivyo ishiramwe mpuzamazendika Kosibu n'iry'abakoresha AEB bashikirije nk'ibibazo vyabo bisanga inyishu mw'ijambo yashikirije abarundi buca duhimbaza uyo musi. Yaciye ashimikira ku cipfugo c'uwo musi udasanzwe mu buzima bw'abakozi ngo twijukira ibikorwa vyo soko ry'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu. Ati mu butandukane bwacu tugiye hamwe turuzuzanya gutyo hakaboneka iterambere. Ati birababaje kubona abazungu baratandukanije imiryango ariyo yafashanya, ariyo yaje hamwe igakora ibikomeye. Nta gihugu cyo gutera imbere kitahereye ku miryango. Adutandukanye rero tuvuze imiryango, ntabwo dushaka kuvuga urugo. Biratandukanye. Imiryango
n'abantu usanga bafise igisekuruza kimwe ugasanga bakomoka ku musekuruza umwe kandi ngaha mu Burundi kubera ibintu byigishijwe n'abakoroni byatumye bazana gucanishamo abarundi biciye ku moko atabaho, byatumye abarundi batandukana mu miryango yabo. Imiryango itandukanye rero n'iterambere ntirikurikira kuko tugiye kuraba mu bantu bagize ivyigwa mu mibereho y'abantu, burya imiryango Imana yafise ukuntu ingabire zitandukanye. Iyo imiryango isambutse nizo ngabire zirasambuka. Nico cyo tumaze imisi duhamagarira abarundi bose kugira kandi kigori twashaka gutera imbere, kugaruka ku miryango ni ikintu gihambaye cyane. Hari imiryango twumva yitwa imiryango y'abajiji, imiryango y'abahanza, imiryango y'abanyakarama, imiryango y'abahondogo, imiryango y'ababanda, imiryango y'abavumu n'iyindi. Mu gihe iyo miryango utayikurikiranye n'iterambere ntirikunda. Umukuru w'igihugu cyacu aravuga ashimitse ko mu Burundi atamoka hari arakaranda gusa kazanywe n'abari bashaka gucinyiza abarundi babanje kubacamwe imigwi. Mu bisanzwe mu Burundi nta bwoko buhari. Ibyo ni ibintu byazanywe byo komekera k'abantu. Nta bwoko buhari kuko mu vyigwa vyakozwe byerekana neza ko abo ubwoko n'abantu baba kwabo bafise imico yabo akaranga kabo n'ururimi rwabo. Ariko mu Burundi twese turabana, turasangiye imico, turasangiye akaranga, dusangiye n'ururimi. Inshingano z'imiryango bagaragaza gukora kugira ngo ntagire umunyamuryango abo mukene barashigikirana. Yagiriye ko amenyesha ko ingo zose zitegerezwa kumenyekana imbere y'amategeko kugira habe ingo zikomeye ziteho iterambere gusa mu bumwe ngo kuko vyaragaragaye ko amacakubiri ariyo soko y'ubukene. Iyo tugiye kuraba kino gihe ingo nyinshi ziri ingorane nyinshi. Haruhari yuko imiryango yasabye isambutse waje kubiteza ko ingo zidakomeye. Twasanze ingo nyinshi zubatswe hatisunzwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Muri ico gihe rero bakabisambuka. Niko natwe twagiye turubaka dusambuka twisamburira kubera iki za nshingano z'umuryango na za nshingano z'ingo zisa n'izatosekanye. Nico tubona munsi rero twashaka kuyimiriza abari mu ntwaro bose ndetse n'amashirahamwe yitwara ibijanye n'ingo yuko twabonye mu gihugu cyose cy'u Burundi hagwiriye ingo zubatswe hatakurikijwe amategeko, batizwe amategeko ngenga ingo n'imiryango. Bw'ibyo rero uno mwaka mu 2017 ingingo zose zifatwe izo ngo zose zubatswe bizunza amategeko. Nico tumane twafashe ingendo yuko twokwigisha ibijanye no kumenya igihugu, imiryango, ingo n'imico kama. Twaza twatanguye tuzobyigisha imyaka 2. Uyu mwaka 2017 gushika mwaka uza kwigisha cyo twise mu gifaransa moralisation de la société. Twasanze ibyo bintu ari nkenerwa cyane kugira ngo twubake kazoza. Abashakashatsi babonye neza yuko akahise nigahinduka. Igihinduka ni kimwe gusa kazoza. Kazoza kacu rero nk'abarundi tukafate mu minwe no munsi kugira ngo twubake kazoza gakomeye gatandukanye n'akahise. Rimwe na rimwe usanga harimo ibintu bibi cyane vyatumye tugatera imbere. Uburundi ni igihugu gitunze. Mugiye kuraba ku Burundi bw'ikuki iya tutaciye mu bibazo mwibazi iyo twatugeze. Mugiye kuraba amakaminuza tumaze kubaka kwangana, mukaraba ibigwati tumaze kubaka bingana, amazi meza tumaze kubaka kwangana, ibitaro tumaze kubaka bingana, amavuriro, ibibuga by'inkindo, amabiro y'indongozi
mu ndabiri tumaze gukora mu myaka itarenga 9-10 iyo biza gutangura kwibaza ibikuje Uburundi bugeze kandi akaranda yo gusubira inyuma kose byaturutse ivyo bintu yo mutombi wo mugera wabibwe wo macakubiri yabo bataba. Reka rero dufatanye hamwe n'ujya mu bwo kumenya ukuri no kurekura kunywanisha abarundi tumenye ibyatugoye twubake tuvyicarira ataguca ku ruhande kuko tutavyicariye bijya vyabaye no muri kazoza byo garuka ariko tuzibire ibihegere byose umusigara acamo mu gucanisha mu abarundi no kudusubiza mu ibumbi no kutwamiza mu bukene budahera kandi twadutunze. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu nkuko yama bigenza uko umwaka w'akazi uheze yaratanze udushimwe ku barundi bakoze gusumba abandi. Haje imbere ubushikiranganje bw'umutekano, hakurikira komine ya Gihanga irongowe n'uwitwa Paul Ndayisaba yabaye ya mbere mu bikorwa vyaranguwe n'amakomine uko ari imigwi ibiri ikaba yahawe agashiruka bute k'imiliyoni 2. Amakomine 50 yaje mu kibanza ca gatatu akaba yabaye aya mbere mu gukurikirana abanyeshure mu gihe cy'uburuhuko bwo muci byaraye rirangiye. Amakomine 20 ya mbere muri ayo yahawe miliyoni 3 mu gihe yasigaye yaronkejwe imiliyoni 2. Abandi bashimiwe n'umurimyi wa kijambere wo mu ntara ya Makamba azwi ku izina rya Sherikabura. Umumenyesha makuru Leonidas Ninteretse wo mu radio y'igihugu asanzwe yarateye iteka Uburundi mu gutsindira agashimwe katanzwe na ryashira hamwe komeza incuro kabiri kose nawe nyene yarashimiwe. Kubera iryo teka umukuru w'igihugu yaciye amugabira ubwiwe inyana y'inka. Cyo kimwe n'umukozi azwi ku izina rya Ndoricimana ikora batazira gasongo amaze imyaka 37 akora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yarateye igiti hajya mu biro vy'umukuru w'igihugu cyo giti yagiteye arashimye imyaka 30 abantu bose kuyo kizo bicibutso yo nakazo bakabakubise baca bugama muri ico giti. Nitwo kwibagira n'uwitwa Yeremia Bahati wo munara ya Cibitoke yubatse inzu y'ingenzi ahitwa Buganda kuko yabereye akarorero abandi mu kubaka inzu nziza kure y'ibisagana. Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi ntivyabaye Makamba gusa. No mu zindi ntara zitandukanye indongozi z'igihugu zarahageze. Abamenyesha makuru batandukanye bagiye baradushikana muri izo ntara. Mu gisagara ca Bujumbura cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu niho yarari. Televiziyo y'u Burundi yaraduciriye ku mayange uko vyariko biragenda. Ivyo birori vyatewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umuhuza w'abarundi abashinga amateka abakenguza amateka umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'abandi vyatangujwe na defile ndende y'abakozi ba leta n'abikorera utwabo. Bagenda bafise ivyivugo bijanye no gukomeza ibikorwa vyo soko y'iterambere ry'imiryango n'igihugu. Mu majambo yashikirijwe ari ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura waserukiye urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu canke waserukiye abakoresha bose bakeje abakozi kubera bagumye ku kazi bakakarangurana ubwira n'ubwitonzi. Uwaserukiye kosibu yasavye abakoresha baburagiza amasendika y'abakozi kubiheba bakayubahiriza bakurikije amategeko. Yashimiye leta ku gikorwa yakoze catumye haba umwumvikano hagati y'abakozi n'abakoresha biciye mu kuja inama n'ingingo. Uwaserukiye abakoresha yashimiye umukuru w'igihugu ingene yitaho abakozi acarasaba leta gushira inguvu mu bisata bituma akazi kugwaruka kaboneka na rugo rugashobora kwiteza imbere. Mw'ijambo ryiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yakeje ku izina rya leta abakozi bose. Yabasavye kwirimbura kugira ngo babone aho bagejeje isemo bace babandanya batera imbere bateza imbere imiryango n'igihugu. Yabashimiye ko bagumye ku kivi kandi ko berekanye umutima wo gushigikirana. Yaciye asaba abakoresha kwama hafi y'abakozi
hakaba ibiganiro mu gutorera ingorane zishobora kwaduka hanyuma umwimbu ukiyongera. Yashimikiye ku mugambi leta ifise wo kugwiza akazi k'urwaruka. Yavuze yuko leta ifashijwe n'abayishigikira igiye gushira mu ngiro uwo mugambi. Acasaba ko ikigo OBM gishinzwe gutunganya ivyerekeye akazi cokorana n'abandi kugira ngo uwo mugambi uzogende neza. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishuye waserukiye urunani rw'amasendika Kosibu yasavye ko hoba kubahiriza amategeko agenga abakozi n'amasendika. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze yuko muri vyose ho kwisungwa amategeko ariko bagashira imbere inyungu z'igihugu. Igikuru muri vyose nuko twomenya yuko kuja inama n'ingingo bisumba vyose. Twebwe kubwa leta ntaco tutazokora kugira ngo abakozi n'abakoresha tuje inama n'ingingo. Mugabo muribuka yuko ingoma yagukanze irahurura ugahunga. Twebwe abanyagisagara twarataye umwanya uhagije. Mbere aho abo bakozi nyene mwari muvuga ngo tugire umwidegemvyo, nivyo umwidegemvyo ni vyiza, mugabo umwidegemvyo ujanye n'amategeko y'akazi. Yarangije asaba abakozi kubumbatira amahoro n'umutekano, gukomeza ibikorwa kuko ari byo soko y'iterambere. Ibirori vyarangiye mu kanyamuneza basezeranye ko hagiye gukomezwa umwumvikano hagati y'abakozi, abakoresha na leta kugira ngo umwimbu wongerekane. Mu Rumonge icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yari yahishikiye. Naho nyene televiziyo y'Uburundi irabidushikirako. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore, umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama ari nawajejwe ubuzima bw'intara ya Rumonge hamwe n'abatowe mu ntara ya Rumonge. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'idefile ndende ikaba yagizwe n'abakozi bo mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, abakorera mu biro vy'intara na komine ya Rumonge, abakora mu bisata vy'ubuvuzi, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge, abakozi bo mu mashira hamwe yikorera utwabo no mu mabanki, abunguruza abantu ku makinga no ku mapikipiki, abanyeshure bo mu mashuri atandukanye ari mu gisagara ca Rumonge hamwe n'abarezi babo n'abandi. Uramatari w'intara ya Rumonge akaba yamenyesheje ko uwo munsi ugeze mu gihe abanyarumonge bari ku kivi kandi ko bamaze kurangura ibitari bike. Uwaserukiye urunani mpuzamasendika Kosibu ku rwego rw'intara ya Rumonge yamenyesheje ko umunsi mukuru w'abakozi ari umwanya wo kwirimbura bakaraba ingene umwimbu wagenze n'ivyokosogwa. Yongeye amenyesha ko ataterambere rirama rishoboka mu gihe atamwumvikano uri hagati y'abakozi n'abakoresha. Acasaba leta ko yokora ibishoboka kugira ngo abakozi barenganijwe barenganurwe. Mw'ijambo nyamukuru icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore yagarutse kw'ijambo umukuru w'igihugu yari yaraye ashikirije rijanye n'uwo munsi. Akaba yarashimiye abakozi bakora bumvikana n'abakoresha babo, aca abamenyesha ko leta iriko irasubiramwo igitabo kigenga amategeko y'akazi kugira ngo haboneke amategeko ajanye n'ibihe. Turashimiye abakozi bose bakoze bumvikana n'abakoresha, bikaba vyatumye haba icuka ciza ku kazi, amayegeregere n'imyidogo navyo biragabanuka. Mwomenya kandi ko mu bijanye no korohereza abakozi n'abakoresha, leta ifadikanije n'abaserukira abakozi n'abakoresha iriko irasubiramo ca gitabo c'amategeko y'akazi kugira haboneke amategeko ajanye n'ibihe tugezemo. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'utugenegene, imvyino, intambo zitandukanye hamwe n'umurisho w'ingoma. Mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Ruyigi hari umukuru w'inama nshingamateka. Mbega vyagenze gute? Tobibwirwa n'umumenyesha makuru yarahari wa televiziyo y'Uburundi. Ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu ntara ya Ruyigi vyatangujwe n'idefile ndende yakozwe n'imigwi itandukanye, aho twovuga abakozi bo mu nama nshingamateka, abakozi bo mu bushikiranganje butandukanye, abakozi bo mu mabanki akorera muri iyo ntara, abakozi bo mu mashira hamwe atandukanye, aho twovuga ayo gutuma tumanako,
Croix Rouge, Caritas, amashirahamwe y'abarimyi borozi, abatwara abantu n'ibintu ku makinga n'amapikipiki, abanyeshure bo mu mashure ya leta n'ayigenga n'abandi. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka kandi n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi asanzwe ari umuhetsi w'iyo ntara. Buramatari w'intara ya Ruyigi yamenyesheje ko iyo ntara itekanye ubu ariko barangura ibikorwa vy'iterambere kuko yubakira ibiro vy'intara hamwe no guteza imbere uburimyi n'ubworozi kugira ngo umwimbu wiyongere. Waserukiye abakozi yatumwe n'ishirahamwe Kosibu yasavye leta kugwiza ubuzi. Leta abakoresha n'abakozi bakwiye bose kubahiriza amategeko agenga akazi. Akaba yaciye asaba leta gukura abantu badandariza mwibarabara ngo kuko atamategeko abagenga bafise. Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka aho yashikirije ijambo yatekerewe n'umukuru w'igihugu. Yamenyesheje ko umunsi mukuru w'abakozi ari umunsi wo kuzirikana uruhara rw'abakozi mu iterambere ry'igihugu. Kubijanye no kugwiza ubuzi yasavye amabanki korohereza abarondera imitahe mu kutabasaba inyungu z'umurengera. Umukuru w'inama nkenguzamateka yari muri province ya Kirundo muri commune ya Bugabira. Aho muri komine ya Bugabira y'intara ya Kirundo ku kibuga ca Ruhehe ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi vyatangujwe n'idefile ndende yakozwe n'abakozi batandukanye uhereye ku bakozi bakora mu nama nkenguzamateka, abakora mu bisata bitandukanye bigize intara ya Kirundo, abanyeshure baje bava ku mashuri atandukanye, abahurikiye mu mashirahamwe atandukanye yo muri komine ya Bugabira eka nayo ku rwego rw'intara n'abandi. Iyo defile yasozerewe n'abagendesha amakinga n'amamoto mu kunguruza abantu. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yari yateye iteka ivyo birori. Abandi bitavye ivyo birori n'abakenguzamateka n'abashingamateka batowe mu ntara ya Kirundo, umushikiranganje w'ubutungane, abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo no muri komine ya Bugabira, imvukira z'intara ya Kirundo, inzego z'umutekano n'abandi. Mw'ijambo ryashikirijwe n'uwaserukiye abakozi, yashimiye abakozi kuvyo barangura na cane abafasha mu guhimiriza abanyakirundo kwirinda ingaruka mbi zituruka kwihindagurika ry'ibihe. Yaboneyeho akaryo ko gusaba abanyakirundo kudasesagura umwimbu. Mw'ijambo ryiwe umukuru w'inama nkenguzamateka Hevehendi Kuriyo yaciye ashikiriza ijambo nyamukuru ryo kuri uwo munsi aho yibukije ko umwete n'ubwira ku mukozi bimushikana mu iterambere. Ego nivyo ibibazo by'ubutunzi birahari kandi si mu Burundi gusa, ariko ishaka umwete n'ubwira ku bakozi niyo nzira irashe yo kuva muri ivyo bibazo. Kugwanya ubukene si urugamba rw'umwaka umwe, ni igikorwa ca misi yose, kandi turashima ko abarundi benshi bamaze kubitegera. Twame tumenya neza ko n'ibihugu byose byo kw'isi byitwa ko bitunze byabanje kuba bikene. Ivyo dukenye bitubera akaryo ko kwikenura maze dutere intambwe. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye yishikira muri komine ya Busoni muri zone ya Mukegwa kwirabira aho ibikorwa byo kubaka ikibuga ca Nyarunazi bigeze. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagarira abenegihugu bo mu Kirundo kwitanga bagaterera ingufu zabo mu kubaka ico kibuga biciye mu bikorwa rusangi. N'izindi ntara nazo nyene ntizasigaye inyuma, zarashigikiwe n'indongozi zitandukanye. Imuramvya hari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, Imwaro hari cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, n'izindi ndongozi zitandukanye n'abashikiranganje bagize leta y'u Burundi bakaba bari bagiye gutera intege abakozi mu ntara zose z'igihugu. Nkuko rero muvyiboneye mu gihugu cyose barashoboye guhimbaza uwo munsi mukuru, bariginana, barasangira ikiyago, baravugana n'ivyo bagiye gukora mu mwaka utanguye. Nino ngaho dusozere kino kiganiro ku Kivi naho ubutaha.